mu ntumbero yo gusanga abenegihugu ku kivi kw'igenekerezo rya 28 uno mwaka Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Dénise NDADAYE ari kumwe n'Umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Mwaro, abaserukira intwaro nabo mu rwego rwo kwivuna abansi, yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Gihinga muri komine Kayokwe yo mu ntara ya Mwaro mu bikorwa vyo gusibura ibarabara rihuza imitumba ya Gihinga na Kibimba. Umunyamabanga mwishikira mu biro kwa buramatari ahejeje guha ikaze icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka yamusavye ko yobasabira muri leta iryo barabara rigasigwa ikaburimbo kuko risanzwe rishika no mu ntara ya Bururi. Mw'ijambo Dénise NDADAYE yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa, yasavye umwe wese gukora ivyo ashoboye mu kurindira ko leta nayo igira ico ikoze, acaboneraho no gushima ibikorwa bamaze kurikorako kuko amafaranga yohakoze azoca akoreshwa ibindi. Iri barabara turarizi, iri barabara ni rya kera, ni barabara ry'imigenderanire kuva na kera, iri barabara ryari nyabagendwa. Ariko rero imbere yuko leta mvyeyi leta nkozi ishiramwe ukuboko, twagomba tube turakora ivyo dushoboye. Ivyo dushoboye no kuvuga gukoresha amaboko yacu, kwikorera ibikorwa rusange. Ibi nivyo leta mvyeyi leta nkozi ikunda, kuko mu gihe ibi tarashika uburyo bwo taraboneka bwo gukora neza ibarabara nkuko tuvyipfuza, agakariyeri canke n'ikaburimbi, turaba turakora n'ibikorwa n'amaboko yacu kugira ngo iryo barabara rishobore kuba rirahita. Rero ibikorwa duhejeye gukora ni ibikorwa vy'iteka cyane. Uwo biha agaciro agaharura amafaranga twari gukoresha mu gihe twari guhamagara abantu duhereza amafaranga, wari gusanga ari amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga rero nagomba mwihamashi cyane, kubera amafaranga yari gukora iri barabara azoca aja gukora ibindi bikorwa by'iterambere. Yahamagariye kandi abenegihugu kubumbatira amahoro n'umutekano, ugwaruka nago arusaba gukunda kwiga no kuvavanura n'ingeso mbi, aca yibutsa abavyeyi kwama bakurikiranira hafi indero y'abana babo. Aha mu ntara ya Mwaro mu minsi iheze na cane kuri iri barabara rya Gihinga harabaye ibintu bibi bitari bimeze neza, aho habaye ubwicanyi hakaba abantu basiga ubuzima. Twagomba rero tubahamagarira abenegihugu bari ngaha mubumbatira amahoro n'umutekano mu gukomeza cane ya nyabune. Twabonye ngaha hari abajejwe umutekano, hari abajejwe intwaro, hari abenegihugu, eka n'ukuri mufatanye mu nda, nta muntu numwe azosubira kubacamwo aza kononera umutekano abenegihugu bo mu ntara nziza yacu ya Mwaro. Ariko nagomba ndababwire yuko umutekano si urusasu gusa, umutekano uva kuri vyinshi. Aha novugana cane no ku nzara. Iyo abantu bashonje, murazi yuko basokuru bavuga ati ahari inzara hazinduka inzigo. Twagomba rero tubahamagarire gukura amaboko mu mpuzu, mubandanye mukora n'ibindi bikorwa byo kwiteza imbere, na cane ibikorwa bituma muronka umwimbu, mukaronka umwimbu n'umusesekara mushobora gushora mu masoko, mukaronka amafaranga mushira mu mfuko n'ico mufungura, nkuko ari cifuzo cyanye n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu Generale Evariste Ndayishimiye avuga ati umuntu wose uronka ico ufungura umufuko nawo uronka amafaranga. Ivyo ni mwabikora nta nzara muzokumva, kandi ya nzigo bavuga ituma umuntu ahemuka nta izoba ikihari. Twagomba rero ivyo bikorwa by'iterambere mu vyijukire. Hanyuma kandi sinosiga inyuma ikibazo c'indero muri rusangi. Ahangira mvuge ngaha mu Kayokwe, ikibazo c'indero turavye ikibanza komine ya Kayokwe ironka muri ya bibazo biha uburenganzira abana baja muri kaminuza canke baja muri poste fondamentale, usanga bidashemeye cyane. Aha rero twagomba duhamagare cane abajejwe indero ko ico kibazo bokigira icabo, kuko hari abana aho kwiga hanabonye harimo ugwaruka, nabonye harimo abanyeshuri bibondo. Twashaka tubasabe ko ntimuhendwe n'abana bariya
babahendesha utu, abandi bakabahendesha amanota, abandi bakabahendesha amafaranga, cyane cyane ndavuga nko kugwaruka rw'abigeme, aho usanga bariko barata amashuri bakayakira hagati. Twashaka mubandanye kwiga gushikaho muheza na kaminuza. Inyuma y'ivyo bikorwa byo gusibura iryo barabara, Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye ajya gushikiriza imfashanyo imiryango 185 yo ku mutumba wa Rutyazo yahuye n'ikibazo c'imvura nyinshi ivanze n'urubura igatuma imirima yo kuri uwo mutumba yononekara. Iyo mfashanyo yari igizwe n'amatoni 2 y'ibiharage hamwe n'ibiro 400 vy'umuceri. Mw'ijambo yashikirije abaronkeje izo mfashanyo yabasavye gukomeza urukundo